Mu gihe hasigaye urukino rumwe rumwe kugira ihiganwa ry'umupira w'amaguru Primus League rirangire umunsi wa 29 ntiworoheye imigwi imwe. Kuwa kabiri Olympique Stars yirahiye Buja City ibitsindo 3 ku busa, nawo Bumamuru utsinda Muzinga igitsindo 1 ku busa. Musongati ikurikiranije inkino zibiri itsindwa wakozwe mu jisho na Burundi Sport Dynamique aho batsinzwe igitsindo 1 ku busa ku kibuga Ingoma mu ntara ya Gitega. Atletico Academy mu kugwana ngo ntukoroke wirahiye umugwi wa Reserve ibitsindo 3 ku busa, nawo Message Ngozi ku kibuga cabo ukaba wahanganirije n'umugwi wa Aigle Noire ubusa ku bundi. Kuri uyu wa gatatu urukino atari ugwaye atari gusiba rwahuje abakeba babiri b'imyaka yose mu gisagara ca Bujumbura aribo Vitaro na Interstar. Vitaro ikaba yeretse umugwi wa Interstar ko ibintu bitakimeze nkuko vyari bimeze mu gice ca mbere phase ale ya Primus League, kuko Vitaro yatsinze ibitsindo 4 vyose kuri 2 vy'umugwi wa Interstar, aho ubwa mbere umugwi wa Interstar wari watsinze umugwi wa Vitaro ibitsindo 3 kuri 1 mu rukino rw'igice ca mbere muri phase ale ya Primus League.